ibice biraga 50 kwijana nawe twafatanya amahera bari bayivye none ko mu kigega ca leta bamaze kuyasinya ko yasohotse yagiye gukora reka ndayijanire kuyubakisha ntace ndaza nta kuri stade aho ibice biraga 50 kwijana n'amahera yari yibwe mu kigega ca leta ndayafata ndayazana kandi ntari ko akora aha honyene turiko turubaka nahagikirira burya turiko turubaka pare y'ukuri Igitega turiko turubaka presidence na pare biri kumwe byose residence n'amabiro Imuyinga twahejeje kubaka ubu mukuru w'igihugu ntakija gusaba indarashitse Muyinga mu Cankuzo twarahejeje Kirundo twarahejeje hasigaye Burunga Burunga niyo isigaje kubaka mu Kirimba naco nyere kizokubakwa kizima mbona bakaboko baguma agatoyi kamenyere gukomba karase kagoma gahese mugabo hariho umunsi tuzogaca ko kase kugororoka kakaguma gahese tuzogaca basi ubura kugoda none ntimwumva ayo mahera yose raba amahera ari ngaha yari yibwe mugani mayina ngira ngo niko twarezwe n'amasendika rero wewe userukira abakozi namwebwe nabahaye devoir bwa mbere kunderekera abantu basahura ikigega ca leta n'abasesa kuri itunga ry'igihugu sindabona icegeranyo ngira ngo muriko muracariko muravyegeranya ikigira kabiri namwebwe mwicare muvuge muti none ntidukeneye ko agashahara kaduga none kugira kaduge suko mu kigega aho hari ikintu turabe natwe nk'abakozi amasendika twokora iki n'igiki cokogwa hanyuma tuje hamwe twicare duteke umutwe Burundi je ndazi ko butunze Burundi buratunze ntagira umuntu yebura twari tubuze intumbero gusa none ubu turayifise naganda abwira uno munsi turakenye mugabo naganda abwira yuko ejo tuzoba dutunze nimupfe kubahiriza ikintu ndabwiye n'imiburi buri dukora amasaha 16 murabe yuko tutazoca dutunga mu mwanya mutoya ubwo gwarukana babwiye ubu ntirukiryama ruguma ruriko rurakora reka ndabwira akantu kamwe ugwaruka gwambwiye ingorane kuri mwe bw'abakozi ba leta bebene nayibonye hano yadefiye kandi bagiye banezerewe gose mugari habandi batuntuye kubera bebene nimwiyumvire ugwaruka gwigiriye umugambi w'iterambere barazana ivyabo babijana muri bebene ngo babibapimire gushika uwo munsi abitubwira ni mu ndwi yahera barase gutanga certificate acagenda muri Canada baramuha certificate y'ibintu vyo ko bimeze neza ashorera muri Canada no muri America muga bebene itaramuha urupapuro nimwiyumvira aho muri Canada bebene niyo iciyubweye kurusha abo muri Canada kubera iki ibiturire hajya barondera ngo abanza baha ibiturire iyumvire Canada baramuha certificate ugwaruka rushora ibintu vyiwe muri America no muri Canada muga bebene ikavuga yuko bitagira agaciro ntibigira karite nta kanovera bifise muga muri Canada ho barabonye ko ari vyiza akosa kamara amaza ntuze je nkajya ntwara bebere nari guca ntanga imihoho muga ntashobora kubera ntamaramara none tuzotera imbere gutu wari kutworohereza yase je nababwiye umwiza ndamuvuga n'umubi nkamuvuga nimwiyumvire nk'uwo mujene afise iciyumviro giki kuri bebene none tuyifuse umva yuva ko duhomvye erega hari n'ubushikagaje mpamvuga none tubufuse hari icabende gihugu baba bahomvye ngo baba bahomvye akazi badakora bebene naragiyeyo jewe nyene navuye mvuze yuko batoshobora bonyene kugira ico bavuze kuko bo bonyene ntibari nasanze bitangurirwa nsanga ibihoma kubibambazi nsanga nayadeze effect umuntu ahonyoramwe mu kwinjira muri laboratoire ntibagira namba ndavuga none ababova mwiki hariho umudandaza bigeze guhomvya aje menya vyinshi iyumvire umuntu yinjije ibidandaza bikuye hanze bagaca bankira ibindi ko vyinjira ngo abanza heze gucuruza urumva araza ati ntiwemerere ko ibidandaza bisubira kwinjira ivyiwanje bidaheze arafata neza aravuga ngo ibi
ntibigira karite neza ndagenda ndakurako kuri vyo ncagenda gukurako kuvyo yemereye ncanagaragara n'ivyo bebene yonye niri kwirakoresha navyo ndabitwarako njana muri laboratoire yerekana bimwe kubera iki ibiturire ngo bizibire bijya je ngo marije ncuruza ndumwe aha muneganega aho mwaguwe bagabo abo muri bebene muranyumva sinabonye mudefira muraha hajya ntimwari kudefira imbere yanje muzi ko babimbariye ndabagayiye abambaye ikidari c'ikibaramare nabo kabisa bambe ndabagayiye kuko murateje inyuma igihugu ndababwiye umuntu kwigira entreprise mukanka kumupimira ari mwewe ahubwo mwari kumuherekeza mwereka ivyiwe tangura mukore amasaha 16 ku munsi rero umuntu azaye ikintu muri bebene ntahere imisi 3 kitararonka inyishu ibi ndiko ndabivuga ko nabonye no munsi hadefiye abakoresha gusa ntihadefiye abakozi none ko arabo muri leta nabonye badefiye gusa nabakoresha none nogenda ntaneguye abantu bahora bavuga ngo ndindiriye intumbero kuva no munsi akantu mugafute kora je bihugu nkabone ingene abandi bakora nico mpa nk'ijana rikora nk'uku Burundi bwo cabutera imbere none usanga bicaye bariko bibere kuri WhatsApp ngo mwomenya amasaha aragira ngo barashika kuri kontwari ari ivyo gusa bibereyemo agaca ataha kora amasaha 16 ku munsi murabe ko Burundi budatunga ntihagire uzosubira kwidodombera ubukene ni ikintu kigwanywa kigahera tuje bukivi gusa none rero ndabona yuko hari habaje kudefira kugira abahijya kanyota mugamara abaneza Brarudi havita bakwiza kuko afisa kanota ubu ni beshi mwavuze ibibazo biteba kwishugwa nabonye ibibazo imisi yose abakozi bariko baravuga imisi yose baraba leta naganda basubire mu icarico leta aba bose bari muri stade n'abari inyuma mu ntara zose nibo bagize leta none abo abene gihugu mu Burundi bose batumye kubaha inyishu ni bande nabo bose bahembwa n'igihe ca leta none uwo mukozi wa leta ariko arondera inyisha ahandi aho kwirondera kuri we nyene nuwahe biteba kubera iki ko ari we nyene nyishu biteba kubera iki tuzogira deba mu mbwira igituma biteba kuko urumva ko ari leta nawe ukora muri leta ni ujeje kuvyishura narababwiye yuko jende umukozi wa leta ministre n'umukozi wa leta umwarimu n'umukozi wa leta muganga n'umukozi wa leta none umukoresha wacu ninde ko najewe ndondera leta umukoresha wanje tugirana ibiganiro birashoboka cyane twebwe turi imbere y'abandi muri ayo maservice ni twebwe nyene duca utagije tubazane aho twabajije twebwe nyene abakozi mwese nimugende mwicare hamwe mu mpinyishu kuri ivyo bibazo vyanyu nyene none nimwaba muri abagaga genda mwicare hamwe mutange inyishu ku bibazo vyanyu nyene hama muce muza mu raporo muti inyishu twarayitoye mugabo naganda abwira ikindi ibibazo bikunda kubazwa ngaha ndabizi ni ibibazo bisaba amahera mwondangira mu kigega hari amahera ngahe ko tumenya yo tubaha kuko nayo nyene ni mwebwe nyene muyazana nimwe muyabungabunga bamuza rero mwambwe muti mu kigega twasanze hari amahera nganuku none tubiravye neza duheko aya kuko ni mwebwe mujejwe ico kigega nyene uwo babaza ati wewe nk'ubu umwaka uheze ukora woshobora kunyereka amahera winjije mu kigega kugira ngo uce usaba kuri ayo mahera nyene uce usaba kuri ayo mahera kandi n'abakora mu mashirahamwe yigenga abikorera ivyabo nabo nyene muri ko mubaka imishahara banza muraba amahera mwinjije muri iryo shirahamwe muvuge muti kameme twarazanye duheko kuko mwarateranije umutahe wewe niwe wazanye ubwenge n'ingufu zo gukora
nawe azana amahera n'umugambi uca uvuga uti twarimbuye shefu none rero twivuna umusasi. Ivyo nitubitegere kandi tubitegere uko nyene. Iryo jambo sinzasubire kumva ngo inyishu ziteba kandi ari abakozi ba leta babajije abakozi ba leta nyene. Nimwiyishure none bisaba yuko ugenda ku birometero 5 kugira utange inyishu y'ikibazo cyawe. Biteba kubera iki? Ico kibazo sinzasubire kucumva ku mukozi wa leta. Nze ndacumve kubakora mu mashirahamwe yigenga. Ahandi ho nimwe muzotanga inyishu y'ibibazo. Hariho abandi nabo bicara ntibakore na kimwe ngo sindaronka intumbero. Nibwirizwa shingiro ntiri guha intumbero. Amategeko y'igihugu ntaguha intumbero. Mugaka avuga ngo ndindiriye intumbero yiyicariye ngaho. Ivyo rero tubisezerere. Bavuze ivyo gutanga akazi bakurikije nkunzi. Nawe uyo nyene ni kagakoko kari mu mitwe yacu yuko tuzotungishwa na leta. Ugafite uvuga reka nzana umwana wanje ka mwana wa mama ntazopfa atunze. Niba ushaka umwana wawe atunga cyane mu vyarawe muhe igikorwa akora. Igikorwa akora ugwaruka gwara rero binyeretse. Byari bihimbaye abantu mukuze bamuza kuraba Burundi bwejo. Turafise itunga rikomeye. Bo barazi ahari amahera. Jewe ndazi uwahevye akazi muri ugo gwaruka yahembwe miliyoni n'inusu aragaheba acagenda kwikorera rero akazi nyakazi. Niwe yashinze ntavuga ngo muri yaride ntukimupfunga. Kandi nta myaka ibire irahera avuye muri ako kazi. Hariho umumenyesha makuru yamushingiye intahe yasanze bariko bamugurira umwimbu wiwe imiliyoni 350. Murumva mu mezi 3 cyari cyo kuronka imiliyoni 350. Aha hariho abakozi ba leta bazorinda bapfa badakoze no ku miliyoni 100. Mugabo mu mezi 3 imiliyoni 350. None tumvikane jewe nirimiye ibiraya vyanje. Nirimiye ibiraya vyanje ku hegitare 10. Mwibaza ko ndonka ngahe? Mwibaza ko ndonka none ibiraya sameza 3 ntuba usoroma. Abo rero bavuga ngo bataka akazi kwa mwana wa mama nibigugu. Ndabibabwiye abo batanga ubuzi barenganije nibigugu kuko ujya ntacazopfa rose ahubwo uri kumwigisha nabi. None ndabahanure hakazi umuntu agashoboye. Deha kwirigura vuga ngo kamwana wa mama hakazi ugashoboye. Uzozanganywa zazaranyandikira kuri WhatsApp nibarizo wamurenganije. Nze ndiba gituma yamurenganije. Ibintu bitera indyane mu gihugu ni ibintu by'akamwana wa mama na karenganyo nibiturire. Ivyo dukwiye kubisezerera ngaha muri iki gihugu cyacu. Hari urumva erega igipfu ntigipfundikira ikindi. Wewe yara mu mutwe yarabaye nabi azi yuko ariko bimeze. Duhindura ingendo tuve kuri akamwana wa mama. Yavuze ikindi ngo yuko hariho abatunzi bidasiguritse. Mwana wa mama muserukira abakozi. Mu mwaka weze urazi ikintu twagiye twumvikanye. Twavuze yuko nasavye yuko amasendika abakozi bose bafasha bakarereka umuntu akora mu gihe ca leta. Bajya muvuga yuko batunze bidasiguritse. Uzosanga ari ya masoko ikintu cyagugwa miliyoni 10 bacagigurisha miliyoni 50. None babigira ariho muri ko mutabivuga. Muti nyabu nabagurishije ikintu miliyoni 50 cyari kugugwa miliyoni 10. None ntumva izo 40 ko atunze kandi atasiguro bihari. Erega ubu ndabaze kubibona. Hariho nabiyita bagwiza atunga ataribo bagenda bakaja inama n'umukozi wa leta bati twibe leta gute. Bavuga bati hajya tuhakura miliyaridi 3 bagaca bumvikana ingene bayiba ngo reka tugire isoko ku. Hariho amasoko namandiko ndabona. Nk'umuntu yagira agura amavuatire 50 anganya igiciro n'amakamyonete double cabine 42. Nk'uwo muntu ntiyagira yibe. Magana babisubije inyuma.
kubera iki narabimenye abakozi za muravuga ahantu mubona kugira abo bantu natunge yabizicuya je murambaza nti mbeje uwo mpigiturire yo mpangaye kuko ayo mpaye yo baje gucafuza amahera yanje je nirondere mu mwimbo wanje nkubu ndiko ndiyororera udukwavu mubona ejo nka mu miliyardere muze muvuge ngo yakuye he ngo muje kuraba iyororero ryanje ry'inkwavu ngo muje kuraba je ivyo nkora ejo mubonye ndi mu miliyardere ntimuze muvuge be hoho chiffre d'affaires burya sindayifise muraza muraye imigambi yanje niho muzoca mubona ingene abantu batunga itunga ntiriri mu gukorera leta je nama mvuga umunsi napasuye ngaha umunsi nahejeje ikiringo canje je ndafise iyo nzoca kandi nzoca nitwa PDG sinzoba nkiri pe gusa hazoca haja kola kandi PDG urumva niho nzoba nkomeye PDG ubu ndi pe gusa PR ubu ndi PR none nk'ubu hariho abantu bazopasura bashika bapfa gusa natwe tuvuga tuti duheze ikiringo n'ingoga turafise iyo tuja iyo uja utegereza kuharema hakiri kare inkono uzokwitwaza mu busaza uyica ukibasha je ndiko nibungabungira urwaruka ruzera umbungabunge rwaruka muri ngaha murabona sindabari y'imvanda namwe ntimuze mungi imvi ndiko ndondera ingene nanje muzombungabunga none ko zosaza imbere yanyu namwe muritera mu karisama hariho abantu nk'ubu uzoza wumva arabatama akavuga ngo urazi ngo kera nkiritera nkarisama ataryo yigeze atera atariryo yigeze asama ngo nkiritera nkarisama utakuza kurusha inka dutangure gukora narakunze hariho umutamu umwe w'umukukuruke hariya muri commune Songa iyo nshyize kuri stade baje dutera inkuruga commune Songa uwo mutama n'umukukuruke w'umu engineer electromecanicien yakukurutse ava muri Regidezo umuravye ivyo afise ubu ntavyo yari yarigeze aronka akora muri Regidezo aranezerewe afise imirima vomera hegitare 8 zivomerwa muci usanga ari mu mvura iwe afise inka yibereyeho neza uwo rero niwe mutama ariko asaza neza heshe abakukuruke batokukuruka bagiye gusega ngo nkora mu ntoki bakukuruka bafise iyo baje hari wundi mukukuruke nagiye nawe acambwira gwe ntuze imodoka naniye kugura nkikora muri leta ngo rero ndayiguze shaje yayiguze apasuye jewe niyamira mu bene gihugu bashingira intahe nasanze bwa bundi mu basoda n'abapolisi nico gituma bapasura bakibasha kugira baje gukora kuko ubu muri ko mwitangira igihugu abasoda n'abapolisi muri ko mwitangira igihugu nico itamuca mugenda mukibasha kugira mutangure namwe gutegura kazoza kanyu mugabo iyo mu mutwe atakiri utangura kurira ngo mbega yemwe nzobaho gute